À part ça, abakobwa bose nico kimwe gikuru c'est le cœur quoi. OK, soyez le bienvenu DJ Saido. Soyez le bienvenu. Pardon. Soyez le bienvenu ici au Burundi DJ Saido. Merci beaucoup. Ingene mwanyakiriye. Thank you, I love you. Mais peut-être que demain ou après-demain je vais gusubira muri Bantu Boy et puis umuziki ukabandanya. Uraza ko kiri kuna Double J usubira muri Bantu Boy bibanye n'icuka bafitanye. Oui, icuka ikintu cyose kiba gifite solution. Et demain ou après-demain je vais kwicarana bakavuga écoute avant toi dufite amatati naka mais maintenant on se met d'accord si ça et ça et puis tubandanye umuziki. Umenga hari ibintu byinshi cyane uzi kuri ibi bintu warabiyaje na Big Fizzo ati au moins Fizzo ano petit vraiment barudishe vraiment. No bado siongea naye kitu lakini lo fait que niko hapa Fizzo ni mtu wangu, Kiriku ni mtu wangu, Double J ni mtu wangu. Kupambana mpaka basubire muri Bantu Boy. Bien sûr, il faut ko umuziki bauteze imbere. Asante sana. Tout ce qui se produit ici au Burundi turabambere tubimenya kuruta abantu babanga. DJ Ni marke nyabaki no modoka. Iyi ni Megane Cabriolet. Megane Cabriolet. Navyo umenya la. DJ Saido. Guys. N'inzu yiwe. Kijanye n'inzu nibaza yuko mu minsi iza nzobatumira mwese dusangire ndabereke aho bigeze kwa. Murakoze cyambere. DJ Saido ikibazo kimwe kijanye n'umuziki ndundi sinzi kuko bivuze ko uhora ukurikirana ibikorwa by'umuziki ndundi. Urameze ko nako abaririmbyi b'abarundi bidogera cyane uyuko aba DJ bari nga batabafasha kugira batera imbere. Wewe ubivuze ko iki? Je nibaza yuko kenshi bivana n'ahantu bavugiriza umuziki. Parce que novuga yuko igikuru moi je suis pour yuko aba DJ vraiment bovuza au moins 80% ou 90% y'indirimbo ndundi kugira abantu bazikunde parce que natwe tugiye hanze dusanga ari indirimbo z'abandi bantu tukiadapta. Donc il faut yuko n'abantu bavuye hanze basenga mu Burundi bo kwiadapta n'indirimbo ndundi. Je ndi pour yuko aba DJ bogerageza ndazi ko bigoye biragoye vraiment et surtout il faut qu'on abarundi ko abakundi ivyiwabo kwa Ego imyidogo ya Big Fizzo kuba DJs nibaze neza ko namwe yabashikiriye mbega mugiye gukora gute kugira ico kintu kive mu nzira. En tout cas jewe nibaza yuko nanje nogira inguvu kuri jewe le fait que naje kugira iyo festival iyo celebrity night il faut yuko ndabereka yuko mfise même simba hanze mais ndabereke ko nkunda umuziki ndundi kwa. Il faut yuko le jour où je serai sur les platines je vais essayer de jouer le maximum de musique burundais. DJ Saido tukiri ngaho nyene mu Burundi haravuka impano nyinshi z'abaririmbye. Mbega DJ Saido nize impano zishasha yamenye ngamwe cyacu Burundi. En fait même simba hanze sukuvuga yuko nzi ibintu byose byo kudija. Je ndaza ngaha nkagenda ahantu hari abapeti baba DJ vraiment nemera. Yana beaucoup bafise amatala ndagenda bakanyigisha. Même sinzi ibintu kubaruta mais hari udutaci bagira nanje nkiyadapta kuri bo. Le fait yuko nzanga sukuvuga ngo mbanje gusa kuvuza umuziki ngenda hariya oya mbanje no gufata ibintu kubandi ba DJ bonga. Ego DJ Saido niye imigendere bafitanye na Big Fizzo na Wanaveski Kos. Wanajeshi. Big Fizzo ni inshuti kuva kera vraiment. Naraja no hanze twarakoranye twarabanye hanze twarabanye no mu nzimwe mu Faransa. En tout cas
yuko Big Fizzo mwabanye ahanyene gato umuntu mubanye uramenya ingeso ziwe Big Fizzo abishavuye abameze gute ibibazo nakunda ko tubimubaza ariko wewe wa mwabanye ushobora kuba umuzi gato je nibaza yuko atigera ashavura je sindabona bon je sais pas mais ngo kuvuga bon umuntu wese afite droit yo kuvuga chacun a le droit de parler de dire ce qu'il veut mais n'umuntu atari agressif mais afite droit yo kuvuga okay aheruka guhaga kontra yakiri kuna Double J urabizi byabo urabizi ndazi urakurikirana imbuga urabizi ushike kuno mwanya abantu benshi baravuze byinshi bitandukanye Landry yararana bikurikiranye bidasanzwe ikibazo kicageruka ngaha wowe uravugana na Big Fizzo of course hari na kimwe maze yarakubwira kubijanye n'aba bahungu kiri kuna na Double J na kimwe na dernièrement na vient même interview yiwe yavuze ko je sais pas Kirikou même yaravye musique mais moi je suis pas sûr. Mais bon, après, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais peut-être que demain ou après-demain, je vais gusubira muri Bantu Boy et puis umuziki ukabandanya. Uribaza ko Kirikou na Double J basubira muri Bantu Boy bibanye n'icuka bafitanye? Oui, icuka ikintu cyose kiba gifite solution. Et demain ou après-demain, bashobora kwicarana bakavuga écoute, avant toi dufite amatati naka mais maintenant on se met d'accord si ça et ça et puis tubandanye umuziki. Umenga hari ibintu byinshi cyane uzi kuri ibi bintu warabiyazi na Big Fizzo ati Omwe Fizzo ano Petit vraiment barudishe vraiment. No bado siongea naye kitu lakini lo fait que niko hapa Fizzo ni mtu wangu, Kirikou ni mtu wangu, Double J ni mtu wangu. Ngikupambana baka basubire muri Bantu Boy. Bien sûr, il faut yuko umuziki bawuteze imbere. Asante sana. Saido tugushimire. Arakabazo nafise akabazo gato watubwiye yuko atamukunzi ufise canke atamugore wowe ufise ni kubera iki ni impamvu iyihe DJ Saido yoba afise ikintu cose umukobwa yokenera canke nyene nawe uvuga ati je ndashoboye kuja en couple umukobwa ikintu cose yonsaba no kimuha kwego utara prefera kuja mu rukundo no komoto abaje muri domaine yiwe bo je nibaza yuko nshatse kuronka umukunzi no muronka mugabo je mfise objectif ndonse umukunzi bon tugire mariage c'est ça mon objectif c'est pas je vais coucher avec elle ou cyangwa sokane naka et puis je vais profiter à ça non je nshaka umuntu ari sérieuse et puis là je peux me mettre d'accord avec elle. Yes, bega ko wabaye muri France kongera ukaba no mu Burundi ni irihe tandukaniro wabonye hagati y'abakobwa bahariye n'abakobwa b'abarundi kazi ni nabaha prefera kandi en fait hariya ino tujya bio bio ushatse kuvuga bio ça veut dire c'est original quoi hariya dufise za nkoko za pirate ni muzizi none et du coup mais bon à part ça abakobwa bose nco kimwe gikuru c'est le cœur quoi. OK, soyez le bienvenu DJ Saido. Soyez le bienvenu. Pardon. Soyez le bienvenu ici au Burundi DJ Saido. Merci beaucoup. Ingene mwanyakiriye. Thank you, I love you. Asante.